Mwiyo nzu nyene ubona inde yonanirana w'umuhungu akaguma aja kunywa ibiyayura mutwe. Ibiyayura mutwe. Akishinga inugie gemadozi. Amadozi bimogi. Satupikara byatsa nari noje. Mwiyo nzu nyene ubona ari inde yovamwo umwana aguma atera inda abakobwa. Umwana aguma lavage. Lavage. Mwiyo nzu nyene ubona ari inde yo kwama atahijoro atahira ko umuvyeyi. Atahira ko umuvyeyi. Urege mutama. Urege nange so yiwe ni atari cyabakiriku. Yego nabakiriku nibo. Hari igigeze kunshikira nigana kana umujama wanje primaire. Gusa kakademu keza gakundukuru. Umva ndagakunze kinzobe umwana wabo. Atije mvuganze umuntu wagote. Bro kinzobe gakari mwishuri ryose. Yanje mwishuri ari derege. Gusa gushikira umukobwa bikanka. Nkaza nitwarisha ibidako ariko baduye ibitabo. Derege gutanga ibitabo. Nkabitonga uko ari bitabo asanga byaheze we naca namuna biraciza ako we yicara nko ku ntebe nk'uyu 8 abi ku ntebe imbere ngo imicyo gitabo nkabase nkabasimba ucinshira wa mudemu. Yo, what's up my people, it's your boy Daniel official kuri mic za Wagos TV. So guys, mwibuke gushana subscribe mwe mutarayishana gukora like share and comment. Tubashimire mwebwe mwese mudahengesha gukurikirana ibiganiro byacu. Mwebwe mwese mudahengesha gusharinga kubisharinga abandi mwese turabashimiye. Rero no munsi twatembere ahantu turi ahantu impande ya Regidezo mu Rubirezi. No turi duhuye nono mutipe n'umugenzi wanje niwe tugiye gukorana ikiganiro cy'uno munsi arutubazo dukingiye kumubaza bimuhesha amahirwe yo gutsindira impano mu kiganiro cyacu nkuko bisanzwe nkuko twama twazitanze. So reka manze ndamwakire atwibwire n'akazina ndakora mu kije cyane. Ndakora mu kije naho. Bibutsa akazina. Abaranzi ngira ngo benshi baranzi. Benshi barakuzi bibutsa. Ego kumaze yitwa Kevin. Kevin. Kevin umeze neza. Cyane gose. Nawe. Nanje ni sawa. Byiza cyane. Uko ufise umukonzo uryamufise. Icyo ni kibazo cyane nyinshi. Duhero ukaraje ufise umukonzo. Uryamufise. Kubera iki nze kumazuko. Ya ndakubajije kugira nawe ndabimenye. Ashaka usanga byarayangaye cyangwa ugasanga warahinduye. Kuri kwimva ko byo byarayangaye. Nivyo hari ikintu kidahinduka. Kuri uko gutokubaza ati ho Satani ari mwijuru. Na Satani ari mwijuru. Yarahindutse sharaba Satani. Yitwa gute Rusuferi. Ivyo ni bisanzwe. Ngana naho gyo yarahindutse. Urafise umukondo. Naho gyo yarahindutse sano bivuga imbere ya kamera. Oya. Okay, uramufise. Naje kumenya byakugoye kwishura. Okay, uri single cyane. Ivyo single ni biki? Okay, uri uncle. Je ndi mu cyarama. Ibyo ni kura. We gemeruka ngaha naje nkimuke. Gemeruka duwe gukora ikiganiro. Waje wari uncle prekame. Okay, fata ibyo rero nta bindi. Uncle, nese gnyene fata ibyo rero hari bindi. Urashaka nta wundi ushaka. No wagiye undangire. Hari wakuntumye. Umuntu enza guca kuri wese iwe mwihoza. Okay. Kevin. Nkubu bishitse ugatenda abakobwa batanu. Ni gute wobisobanura so wawe? Ni gute wibwira papa wawe? Abakobwa batanu. Munupfaso. Akagutahuranye ni gute wobimusigura akagutahura? Akanahura. Ntabwo nawe mubwira mu byose. No musi wambwira ko ateye ino umukobwa wa mbere. Urumva ko gusa ni ibintu bigoye. Ni bigoye ati kubera iki? Hari no utofa kuvuga uti papa nateye inda abakobwa batanu. Oya nagoye vuga uko ngo gusa murayaga timze turazi ibyago bishikira abahungu. Teye n'imyaka yacu. Ukaca bimaze cyatama uti tumwagiye muke nakindi kintu cyabibaza. Tigege gusa no gutera inda. Uko atakubonye mu ngeyo mu byo kumwe bimogi ibiki. Uti nta kindi. Agize imana ko ati nibyago nyabakitewa. Tije ko naranyereye. Tegute. Je byarabaye. Abo papa bose cyabimenya. Byarabaye ibiki? Byarabaye cyemenya n'umuntu akuze. Oya cyawe kubwira byarabaye ibiki? Rega umuntu arabimenya gusa abashaka nyene ubyivugira ubitomo. Ego rega mba navuze banambwiye ko barakuze. Byarabaye ibiki? Nambite byarabaye kweri narateye inda. Nabimwishe uko nyene nkamubwira ko uko urumva nabateye inda abantu batanu. Ute rero uza gushika kwabo bantu batanu. Naca kubwiraga
arumva ari batanu gusa bari umuntu uti byarabaye nkabamejeje gusa ari batanu amwite mzeje bya ewana je byarabaye kwenda terinda muze wawe uko muzi yo kwishura gute je cyaka ugenda uriyishura uko yo kwishura kucika ugeze kuri batanu we ntabwo namubwira batanu icyarimwe oye gisino bivuga ntabwo nabivuga uko nguko gusa naye mugene gihe na muntu wese reaction yotegeze ko nza gusara koma afise ko nacashaka kuvuga ikintu byi ateye mzeje byarabaye kwe atije byarabaye kandi rero ntabwo byabaye kuri umwe nta kino mubwira sinorenzaho amaca numva sinova ngo batanu ko mpaka bivuze oya ntabwo mpaka ndayivuze ni nkuko ari geyo cyari ngo ni babiri kandi ari batanu uko byo babigenda imeze kose ni nkuko we abo batanu bose boshika simaka bose bashike mu nzu baze ko hari abandi abana hari amero usanga basara we braza uti umwana wacu ramutwara bose baciye basara gusa no ndana bakobwa batanu gute none fizi ya komine koma nk'abatererinda icyarimwe none baterinda gute mu ndwi okay nkino munsi mu kwezi kumwe nkino munsi bashobora kuryama n'umwe ejo karyama n'undi tujanye wa mubigiye mu kwezi kumwe utera nk'inda abakobwa batatu ukwezi gufise iminsi 30 n'abakobwa 30 boze batera oya ntabwo batera uko ujyana n'umukobwa se kumuterinda oya uko maze kuja kugura indaye rege nisino bikora nje gura indaye gute hari isoko yabyo ngira isoko yayo isoko nkuruzi ni ya ngira isoko ndangira isoko jamana aho mukondana gusa kubera iki kwereka yana utuvuka turaryama ujamana aho mukondana gusa oya ibyo byagusa nibiki bonyene gusa ibyo byo kuvuga ko yuko nakubwiye ko nyamana aho dukundana ariko kubwiye byose ko kumbaza ibyo ushaka ko wewe ibyo wagenda umbwira hari isoko uzigabyo umukobwa wa mbere watongoje yarakwemereye umukobwa wa mbere oya ntabwo je nafuye kuresha uko nyene muko nimbere yo kuresha kwanza je habanza kwanza ibiganiro tukabanza kuba bajama watanguye ko na ofisi imyaka ingana ese yuko ndabyo namfise kare namfise ibintu by'ubwana nta myaka gese ntaye gukundana uko je natanguye gukunda umukobwa wa mbere watanguye gutereta umubwira ko mukunda kujyanye mu babivuga ko mushaka ko ushaka ko mukundana yarakwemereye yego yaranyemereye kwera ndavyibuka ako yaranyemereye gusa nigena amaze guca ubwenge gusa entre tariyo nkiri mu wa 4 4 primaire hari igigeze kunshikira nigana kana umujama wanje primaire gusa kakademu keza gakunda ukuru umva ndagakunze kinzobe umwana wawe atije mvuga nze umuntu wagote bro kinzobe gakari mushiri ryose yanje mushina lidereke gusa gushikira umukobwa bikanka none nkaza nitwarisha ibidako ariko baduye ibitabo delegate ntangi ibitabo nkabitonga uko ari bitabo asanga byaheze we naca ndamuna biraciza ako we yicara nko ku ntebe nk'uyu8 abi ku ntebe imbere ngo imico gitabo nkabazose nkabasimba nshira wa mudemu bro reke umudemu ndamuvugisha muri mega je ari umudemu usanga uti je twakunda ko mega randenzi level nani gihugu cyo kwitinya acagera umujama wanje w'umukongomani niyo cyambwiye ati bro ugira ngo umudemu nakwemera ari umutinzi umuti nuwa acita imisere baribona uti ujya mukiya wa ujya muri zo ukase ukacugenda ukawukaranga mu gacupa ka sauce tomate ukawukaranga n'amamesa ngo ajya amamesa ukaranganya ucafata ukacashira mu gacupa ngo havuye gupisa ukacugenda kwamena bro ndacakubwira cyane yuko ukarabe nka niba narengiye muri wese ndahubona umusaya cyane ndakubita muri turakatika ndafatisha ishashi oge mugumutse ndafata n'ishashi kugira ngo ese nico mutiga cyane cyane mu jama cyafata amamisera ateke kambiri mugabiko kwa tomate cyarashiramo arawukaranga mu nyuma cyarama yamamisa yumva yabaye kambiri acarama cyane tora kwishuri buke mbona namunenze imisi 2 namunenga umunsi wa 3 rero yaragiye gupisa kuryusa ugenda muri kuri wese je ndege MC ruhusha gusokera onso aki kinabo ngeso cyansoka nawe cyande nka cyandara ndamunenga muri toilette agiyemo haje gusaba cyandagenda cyafata yawo misi cyandasoka hama ivyo ndibuti biraciyemo cyane heza agacupa cyandagata cyansubira mu ishuri bro harukundo yo kujya mu gitondo muzinduka muze gukora amadeyade ariko uryo mudema shika atakintu yakoze ko we mate yari abantu byaduga
acarashika yaza ntwengere kive bitera sawa ati wakoza muti mwishi wanje kumbe baje kunsaba ibintu bya madivoire ndatanda mu gito amuja ati yo hamude musajira ndamutsa yaje ndamutsa petit apo binanza tumika je ati ndaronse umwana bugire kabiri umudemu ndatonda kwishuri ndamuraba nkigaje gusana ndamuraba umudemu nkamubwisha wapi cyane ati brazil bya bintu byasuye kwanka ngo yebye bigukangiye ngo n'abana mu nzu barayabana iki bro iyo niyo sene ya mbere je niyo ndayibutse mu buzima risho y'intwengo nibyo yo hari umuntu wese afise ibintu byiwe hari agaseve kamwe kamwe atibagira okay ubu ku myaka ufise cyangwa aho uri wokoresha imiti kugira umukobwa gukunda ege nibyo ba nico gihe cyo imiti usije ko ramuje manje mu kunguma bwari ubwana ege ibintu ubuse mu mutwe umva byo kunda kandi yarakuze kunsumba je niga mu wakane nawe yarakuze yavuye muri Kongo ego okay Kevin nshaka kukubaza akano kantu nk'ubu ugiye kugura indangamigwa sigura indaya babandi bacuruza umubiri ugiye kuzigura ugasanga ninde muntu wa mbere wubaha cyangwa utinya umuntu mbere ntinya cyangwa wubaha kuba cyangwa ubu udashaka ko amenya byinshi kuri we ibintu batandukanye okay hari umuntu cyangwa hari umuntu okay hari ingeso uwo muntu ntashaka ingeso ziwanje umuntu ntashaka ko amenya cyangwa bidakwiye ko yozime nk'abavyeyi n'abantu ba mbere okay ukasanga ari umuvyeyi wawe nawe yaje kwicuruza wobaza indaya ivyo nivyo baho nyene kwanza icyo kibantu sinzi ko nokishira ko sindahamenya abadandariza baheheke munyakabiga bro mu buyenzi ntiwamugira mubuyenzi mubwiza buyenzi yego mubwiza ndajayo gusa hari ibintu biba umuntu urabona basi bakavuga ati uwo muntu aricuruza usi gusa ndabona aho bicururiza nuko nana cyo kujya turi ngaha nkabona mfite bro ge mudemu umenganikira nige maze kumva gusa nabindi yego okay Kevin ngiye kukubaza utubazo unyishura amazina y'abastar nk'ubu abastar bose b'abarundi tubashize mu nzu imwe mw'iyo nzu hategerezwa kuvamwo umwe aseru wewe uzurambwira amazina yabo kuvyo nzo bandakubajije urambwira umustar byo babihuye uri tayari rutera gusigaho bimwe biragoye ntabwo bigoye hari ibyo bimwe amazina y'abastar gusa bimwe ntishura oya yego uravyishura byose nabyo sinobyishura amazina y'abastar bonyene yego ibyo nabyo okay twagiye uravyishura biroroshe nk'ubu abarinzi bose b'abarundi tubasize mu nzimu iyo nzu ubona inde yoba serugo bari kidumu dari bari fizo mwiyo nzu nyene ubona ari inde yobamwo inarugo alala inarugo katugire basi yoba kubanje ngiye bari moni ya frère kwiyo nzu nyene ubona ari uwe mukobwa yoba karakaguma twara amada ninde mukobwa yoba akarara kaguma aja mu bahungu ndetse agatwara ninda mokenzi kabisa mokenzi mwiyo nzu nyene ubona ari inde yovamo umuzamu muba mu masana y'abarundi yohora basana bakizamuka nabo niho umwe muri bo niwe bavamo uvuga umwe muri bo uravuga izi oya babapite bakizamuka nabo niho bavamo umuzamu mwiyo nzu nyene ubona inde yonanirana w'umuhungu akaguma aja kunywa ibiyayuramutwe akishinga inugiye by'amadozi amadozi bimogi satupikara byatsa nari nogi mwiyo nzu nyene ubona ari inde yovamwo umwana aguma atera inda abakobwa umwana aguma lavage mwiyo nzu nyene ubona ari inde yo kwama atahira ko umuvyeyi urege mutama urege nange so yiwe atari cyabakiriku yego nabakiriku nibo okay
Mwiyo nzu nyene ubona nda yokunda kwambara impuzu z'abantu. Kwambara impuzu z'abandi Z'abandi bantu. zitari gwiwe. Musani wacu ngira nta numwe. Ese abandi. Musani warananiye. Kiruko. Kwa Kiruko niwe mu stade ufise mu bahungu n'amajipo yambara ni Kiruko. Uko ari nzi yambara ijipo yumva yambara ry'abakobwa yambaye y'abandi ni Kiruko. Mwiyo nzu nyene musohotse nk'ahantu mukagaruka bagasanga imboga zose bari gukoza ubutsima zose baziriye ubona nda yo bayaziriye. Umuntu abaziriye mbasa n'abarundi. Mbasa n'abarundi sha bifise ndamubara igana gyogira. Abana fise inda twumve. Bidondo. Bidondo usaziriye. Iriko na manjara. Niwe sinzi ko ndanamwibutse. afise inza. Ni ndibaza ni. Mwiyo nzu nyene ninde yokorakora ninde yokunda kwiba amafaranga umuvyeyi. Umuvyeyi umuntu akunda kuyibagura. Urazi nta rugo na rumwe rubura umwana akorakora ninde yokwama yiba umuvyeyi. Umuvyeyi sha barinde gabasha. Kibazo kingoye. Kibazo kirangoye. Nta rugo rubura umwana kubagana akorakora. Ntabwo rwigera rubona. Ndapoje nayo ikorakora. Yozatora buke bukaja kuvyatsa. Yeah. Okay. Kusaba ujyana mutamama show. Okay. Mu kiganiro canje natanga impano. Gusa ndayiha umuntu aba yatsinze. Uri tayari kutubazo twanye? None hose kuvyo wumva kuvyo navuze byose nakuriye ubusa. Ibyo. Nabwiye na CV yanje, bise ko nakuriye ubusa. Oya, ngiye kukubaza utubazo tuguhesha amahirwe yo gutsindira impano. Ndakumva. Uri tayari? Gusa ari impano ari ibibazo usanga bigoye. Ntabwo bigoye mbaza utubazo tworoheje. Izina ryawe ry'ikirundi ni gute? Irakoze. Ira. I. Okay. Ugiye kumbwira amazina y'Igifaransa atangurwa n'urudome i15 mu misegonda 30. Nde twago. Indira gato. Indira. Atangwe guharo. Oya rindira ntago turabigutira. Hariyo Ines. Hariyo Irene. Hariyo Ikra. Irmuni. Hariyo Ismail. Uramfatiranya mu bisanzwe. Hajeje ndibaza. Abaringi batanu. Mazina 18. Ansubye na 15 uvuga mu segonda. Mu segonda yaye. Yeah. Zanga. Navuze 8. Ayo sinura naryoshe. Byakunani. Amazina 15 ni menshi. Urumva ko byakunani. Ariko niyumvira. Ni menshi gose. Okay. Ikibazo cya kabiri kiragira gite. Mbwira ibihugu bitanu bitangurwa n'urudome rutangura izina ryawe ry'ikirundi mu misegonda 30. Ende twago. Sa? Izina? Ibihugu bitanu bitangurwa n'urudome rutangura izina ryawe ry'ikirundi. Saneri. Ukraine. Oya? Na I. Ibintu kurumbaza amasaha. Unamfatanya gusa mu bisanzwe. Ari kuraharo. Oya, kuraharo utambwiye. Ni wari utambwiye. Ibyo bibazo byawe sivyo. Mbaza ibindi. Wananiwe. Oya mbaza ibindi. Wananiwe. Oya. Ntabwo wananiwe. Hari ibintu bakubwira uko nyene kududura ko bikabisa kwiyumvira. Niye okay. Niye ngeso utifuza ko umwana wawe yogira wewe usanzwe ufise. Sanzwe ufise. Bro ndafise ingeso imwe. Imwe ewa nisangije jeje yene. Yagode. Bro yongeso. Kiretse yo gukunda abakobwa hariye. Iyo ngeso urayinze ko nzi gute? Ubizi gute? Ari ingeso mfise imwe. Bro je ndafise umutima mwiza ntumbona uko. Ndafise umutima mwiza gwezaho nisa imwe je
n'abantu mvuga uti ku mwana wanje ntawundi sinamusaba kugira umutima mwiza. urifuza umwana wawe ko agira ingeso nk'izi wawe Yego isi byo kugira umutima mwiza. ni zose kiretse yo kugira umutima mwiza. Oya naho yo ugira gusa pana nk'uwo mfise. Byari gihe abantu mvuga uti abantu bansinicinga yafise umutima mwiza ibiki ni benshi. Numva umutima mwiza wanje kandi wa muntu mparira kare. Ndaharira byo ndagifise ku. Kevin ndagushimire. Murakoze cyane nawe ndabashimira. Agashimwe gusa kakunaniye. Ntabwo kanani kagucitse baza. Ntabwo kancitse kuko ari byinshi twavuganye. Uko ntigeze unabimbwira kare tugakorana. Okay. Ndabashimiye mwebwe mwese mufata akanya mugakurikirana ibiganiro byacu mwibuke gufyonda subscribe gukora like share and comment no kudukurikirana ku mbuga zacu zose nka Facebook Instagram TikTok hose ni Wagos TV. Ciao ciao.